Bakunzi b'ijambo ry'agakiza TV turabaramukije amahoro y'Imana aho muherereye mwese. Turabakengurukira uburyo namwe mwama mubitugaragariza yuko ibiganiro vyacu bibashika ku nyota mu kutwereka Jemmy kuri page yacu. Umuntu yo bari ryo rya mbere agendeye ino page yacu twamusaba kugira s'abone cyangwa subscribe kugira ngo ibiganiro vyacu bikomeze kumushikira bitagoranye. Twagiriwe ubuntu kuri no munsi bwo gushika ku rugo bw'umwe mu b'Imana yagiriye neza. Twagomba kugira ngo tumuhe ikaze abaramutse yongere abidondore. Karibu cyane. Turabaramukije bakunzi b'ijambo ry'agakiza TV. Jewe by'ukuri nitwa Ntiradekura Cypriano. Imana yagiriye ubuntu. Turafurije amahoro n'umugisha. Mutama turabona yuko hari uwo muri kumwe nawe imbere yuko tumuha akanya kugira ngo aturamutse twagomba kugira mubanze mutumenyeshe ico mufana. Uyu ni madamu wanje. Ni madamu wawe nawe nyene reka kugira ngo abanze aramutse abakunzi b'ijambo ry'agakiza TV. Bakunzi b'ijambo ry'agakiza TV turabaramukize amahoro y'Imana abane namwe. Twifuza kubaramuca ko Imana yatugiriye neza tugirira ubuntu tukayitahura. Twaguma namwe mugire ko mugira akazina kanyu abakunzi b'ijambo ry'agakiza TV. Bakunzi b'ijambo ry'agakiza TV jina ryanjye nitwa Bandire n'Amapetroni abashima Imana. Mwakize neza muratwakira mu rugo rwanyu musanzwe mukora uduki mu buzima bwa misi yose. Je sanzwe ndi mu maître de cuisine negura ibifungurwa bimeze neza kandi biryoshe by'abantu cyangwa mu manza barantumira ngakora neza kabisa. Nico gituma nanje natanguye kuryoherwa ndabona mu mwanya ngira ngo ndaza kubifungura ko ndibaza ngira birahari no kumuhana. Murasenga? Ego me. Musengera hehe? Sengera muri Eglise Anglikani. Twagomba rero kugira ngo tubasabe mudutangurize n'amasengesho mudushire mu biganza by'Imana kuri kino kiganiro tugiye kugiranira namwe. Mana data mu izina rya Yesu Kristo turarengutse hano ibyo bwawe duciye mu kufi tukubashe kandi tukwizeye. Mwami w'amahoro twagiriwe ubuntu nawe kubona dushitse kuri uyu munsi n'isanye nyagoha ku ngoma dutewe iteka nawe tukugira ngo mwami wanje muri turonke bano bashitsi batugendeye mwami wanje muri hano ku rugo rwacu ijambo ry'agakiza TV. Mwami wacu uri mwijuru turakwinginze rero mwami ubane natwe mu biganiro byose tugiye kugiranira muri ntatwiye gushinga mwami habonekane mu bushobozi bwawe bwo kubohora benshi Mana nzima byo mukoze n'ukurakoze tubiseye twizeye ko byose biduhera ubuntu kandi imbabazi mu izina rya Yesu umucunguzi wacu amen. Twarumvise yuko muri abakozi b'Imana kandi mukorera Imana twagomba mutubwire nivyo. Ego mukuri nivyo. Ni isaha nyene muracabirimwo mwebwe mugitangura muri ivyo bikorwa byaraboroheye ni isaha nyene murabona yuko bicoroshe nkuko byari biri nyene ico gihe. Oya byukuri tubitangura kwa mugakiza cyangwa kuri umuryango kijijwe hanyuma byukuri harageze igihe benshi kamubigero ndaja kushaka aho tubana hanyuma ndashitse imbere gusenga Imana avuga nti Imana ndagomba uzontoranirize umufasha mwiza tuzoba tugahesha izina ryawe icubahiro. Hanyuma rero maze kuja kumuresha wa mbere nabonye ibibazo bitari byiza mbona umenga tuko turamugonganira ko n'abandi bamwe bagenzi banje ca ndamuhevye ndavuga nti Imana uremeye kuresha umwigeme kandi uwo mwigeme ninamuresha nkazosanga haganye n'undi muhungu ntazo bari kwaje. Ubwa mbere ngomubwire ubwa mbere ukigenda uwo wabonye mwamugonganira ko nabandi none kugira ugende dufate kumushikiriza ikiri ku mutima Imana yari yamaze kuguha ikimenyetso ngo Imana yari bwandi ikimenyetso nari ndisenga kugira ngo izime ikimenyetso. Hanyuma rero maze kwisana ndagomba uzumva ikimenyetso nintabona ahaganye n'umuhungu nazoba wanje wanteguye uzobane duhezanya n'icubahiro kandi naho nzomaze kumukwa nkabona haganye n'umuhungu nazoba ari rwanje byose nzobiheba kugeza untoranirije rwanje. Hanyuma by'ukuri Imana yarabinkoreye mugenzi twarabaye muri confiance imyaka 2
ntabona ko ari uwundi muntu bari kumwe yitwa umuhungu. Mbere biranantangaza nibaza kumbure ko ari na jewe jenyene. Hanyuma rero hageze igihe yaho tubana turavyara abana babiri, hama numva ijwi rivuga ati mubaze ca kimenyetso wasaba yuko cari cukuri. Cane abantu bimwe madamu ni wewe igihe naza gukoresha nta bandi bantu baje gukoresha mu nyuma zanje. Arambwira ati ni ukuri baraje kandi menshi none urabashima ati tukwaye muri abo rashima hariho nagomvye imbere kugira ngo ndamurutishe wewe ndi none ko ntari bwigere mbona duhura ubaherekeje canke muhaganye muganira none bagutembereye ntibabaherekeza. Arambwira ati ni ukuri sinabaherekeza none vyava kuko je bamperekeza bone baherekeza vyava kuki ati sindabizi ico vyavako. Hanyuma ndamubaza none nje kugutemberera haraho twari bwahahurire nabo nyene bagushaka ko nana gushaka ati ego cane ati barahahura ati mugabo namwe ngenda batandukanya ndavuga nti kibitangaza Imana yangoye jambo nayo kumuhishuka ndavuga nti prati gituma ndakubarije gutyo nuko rero yasabye Imana mvuga nti unanize umwigeme tuzoba tukashitsira ryawe icuwayo nti mugabo nazonakanye n'umwana w'umuhungu nazoba ari gwanje nzoca mpeba ntego kabisa. Urumva rero Imana yarangije hadi Imana yakora ibikomeye. Turumva yuko Imana yakwishuye kandi ku bimenyetso wari wayisabye yakugiriye uko ugomba. Ama byakwirikanye gute kuko turiko turasaba utumenyeshe neza ku bijanye n'agakiza rero. Tumenyeshe ku bijanye n'agakiza muri kumwe na madame wawe mumaze gushinga urugo rwanyu wagumye muri ka gakiza nyene kubera ko twarumvise yuko nyene ubu uri umuntu wiyegereza Imana kandi no gusenga ubishira imbere ukarondera Imana cyane. Naho nyene byagumye byoroha umwanya warawuronka nyene wo kwegera Imana kuko hari igihe uri kuregeranya utuntu uvuga ati jewe nze nkora urubanza nyene bikagutwara umwanya muremure wo kwiyumvira uko bigenda. Wararonka akanya ko kwegera Imana nyene kugira ushishikare kuza urayisenga. Ego cyane tumaze gushikirana twaregera Imana twarasenga Imana kandi by'ukuri vyari bimeze neza. Rero n'intambara nyinshi twagenda tuba mu muryango muga twasenga Imana ikadutabara. Hanyuma rero harageze igihe by'ukuri jewe birangora birananira ndava mu gakiza. Rya jambo rivuga ngo abanyamahanga utabahinduye baraguhindura. Ndimuka ndagenda kuba mu banyamahanga, bari abantu b'imborerwa, bari abantu bateka ikanyanga. By'ukuri nanje ndashitse muri ico kiringo barampindura pe ntagatanga kuza baranyigisha duke kora naho mugabo ntunwe ndakora ntanwa gushika nubwo bambye ati turahoje duke naho turaguhonjereza gushika nubwo ndoma rero ndazinwa gose agakiza kaca karamvamwo burundu ndasubira inyuma gushikaho ngendera mu nzira mbi cyane gushika nubwo umudamu wanje n'ivyo akiza bimperamwo ndamuhinduka gushikaho sigaye mbona kumenga n'umwasi wanje mvuye kuborerwa ashitse muhira. Urumva ntamubona nko kumenga n'umwasi wanje nawe abona ko ndi igikoko nyene kije kumurya kuko nta mahoro yaronka. Naramukubita naramuturubika namucira kwa mata yamutera umugere. Urumva kabura amahoro bidasanzwe. Haragira n'igihe mbere we kuko yaguma anasegerana cyane akambwira ntabura akamati kuba mu nguzije gusenga ntabwo arazontegurira impuzu anteguriye nk'impuzu ageze ku gatandatu naca ngenda ntaborekwa za mpuzu zose nkazambara icyarimwe ngaca ndazipfumbagaza mu vyondo ngo kyagera kwa Mungu noje gusenga nta mpuzu n'imwe mfise zamvuye kuko harageze igihe by'ukuri ndamubera intambamyi naho hagera ahantu nshaka kumwica ndafata umupanga ndamuhiga ari mu cyumba aranyinyegeza mu cyumba. Imana iramushize mu cyumba turimo by'ukuri Imana iranyegeza Imana irahisha ibyo abantu batabona ikabibona hano mu maso yanjye ndamurondera ndamubura kuko ishapu narifise nafata umupanga gitema mu bipande bibiri ku mwaro ndatema ambona bwa gukumbuye yogira ubwoba asaza mu mugabo neza kari mu cyumba mugabo sinamubona sinzi gitwa ntamo numva biza imbaraga z'Imana zari kuri we. Ibyo byose urabona kwari kugira ngo nyine ndamugirire nabi mugabo ndabona ko ari satani by'ukuri
yangereyemwo yamaze kunyizizira yamaze kunkuramwo kagakiza nari mfise ko kumukunda ko kumwemera nasike mbere kumenga umwasi wanje mbere none amwica yanateguye mbere n'inkoni nini niyo nkoni nini yo kugira gute kumukubita rero ariko harageze igihe anakazimwe zikani cufurubi we kurukundo rw'Imana rwari muri we nasanga nisanga ndi muri toilette bakagenda kankurayo kandi niyo rwadiba ngifise umunwa munini naye gukorokerayo bakandondera bakamba kumva kaza kumva nanukiyeyo mugagenda kankura buke akamba kimwe mu maso wabaye ikivyagenze gute wakomerekeye nije ntavyonzi akacambira ati ndakukobotora toilette wacuritseyo umutwe mu mwagukobotora agukwega ndumwe atavyo nshoboye ati nkagushikana nkakuryamika naye gaca numva zamvuye ko nkumva nyene bimaramare birafashe mubwo ndetse nyoye ivyo ntivyareka yanguye bihetangabo inshuro kabiri mushika mudamu nyene abura ko atuntuye arababaye ararushe aravuga ati by'ukuri je ndagiye gufata ingingo yo kwahukana yahukanye ngo agende iwabo by'ukuri ntiyandara nayo nari saha yamara ari wabo naramushikira kandi agiye nakaze kose ariho baba bati noneho aratwica reka mbanze gusa ndakwibarize gato waramwirukana akagenda iwabo mugabo kandi ugaca wongera ubwo nyene mu mwanya ukaja kumukura iwabo ahari urumva we yagenda kubwira umuntu afise akavuga ati ngiye kuruhuka cyane nzo kumwirukana mbere byanabamwe we yaragiye mugacamye akagiye je ngaca ngenda no mukurikira okay none wewe warabona yuko koko uri kuramutunza mu byukora wabibona gute jewe nta nivyo nabona kuko ndabona kumega tuzoba muri ubwo buzima nyene kandi nkabona kumega ni ubuzima bwiza nyene tuzoguma tuba mwuko nyene mugabo kubwo satani nyene yampuma amaso kanguye yambuye muri bwa buntu bw'Imana kamba muri bwa rukundo rw'Imana nabona kumega niko rukundo nyene muye kubamwo jewe na madami wanje namukunda twagomba rero utubwire itandukaniro wabonye hagati y'ubuzima bw'abantu bakijijwe n'ubuzima bw'abantu badakijijwe kuko urumva ko ubwo buzima wabubayemo bwose utubwire n'icyahi wabonye ubuzima bw'abantu bakijijwe n'ubuzima bw'abantu badakijijwe n'icyahi kibitandukanye wabonye uhagaze nko ku munezero w'urugo ubona umunezero w'urugo uhagaze gute muri iyo miryango ari ibiri by'ukuri uruhande rw'abantu bakijijwe n'abadakijijwe uruhande rwiza ni rw'abantu bakijijwe kuko n'abantu bubaha Imana n'abantu bayaga neza n'abantu bashira hamwe n'abantu bakundana n'abantu bagendana n'abantu bicara hamwe bagasangira bakaganira mugabo jewe aho nitwicara hamwe nitwaganira nitwa tukinasangira no gusangira guterana imigere n'ibipanga sanze ko nake umega ipaki bitabaho je sinashobora kubera kunabirya hari byo nambikira mbere gaca ndabijugunya nkabita kuno wamenye mega sinzi cyari cyose sindabibona ahogetse uyu munsi tugicyane ndabimana cyo kuri byaryoshe kurusha abo hita kwa Satani muri ubwo buzima rero wabayemwo udakijijwe nta zindi ntambamye wahuye nabwo atarizo zo mu rugo gusa zo gushika ushwana n'umufasha ndibazangira n'abana nabo barashikirwa bakumva barababaye baratuntuye mu kibano hirya no hakuno nta zindi ngorane zari mu rugo gusa niho novuga ati hari kudahuza abandi bobo yari amahoro menshi nta zindi ntambamye wagiye ubibonamo vy'ukuri nagomvye guhera cyane kuvuga ku byo mu rugo nahasigaye mu kibano hoho bambonye naborewe barahunga kweli umuntu abonye intambwe kuko nimba mpuwe mw'itafari ari imbere y'iwanje yari musaza nemeze nk'umusazi numva y'abasazi basara buhoro buhoro n'abasazi basara rwose jewe meze nk'umusazi asara rwose nanyoye inzoga naje gutumira n'ababanyi nkababiri canke batatu bakaza muhiri wanje nkagurana iyo kanyanga mw'icupa canke dusu tugasangira bakibaza ko urukundo n'umunezero mugabo nturanyegeje nk'inyuma y'umuryango twicaye nko muri baraza nkababwira ntabwo ndabaherekeza ngaca mbitana yankora ninagenda bakubita biruka ingero none ubwo buzima bumeze uko mwabusohotsemo gute bagomba kugira ngo muduhe umuco iyi saha ko tubona yuzuye amahoro nyene muryohewe mwabusohotsemo gute by'ukuri ubwo buzima bwawe ndabusohokemo
hanini imbere ryabaye isengesho rikomeye cyane, umudamu yaguma arira Imana, asenga Imana. Hamwe mu bisanzwe by'ukuri Jesu kanyanga mbere zimwe nazikorera, na zimwe nazikoreye, izindi ndagenda kuzinwa mu mahera nyene nadandaje kanywa hajaza kuzahe ziwanga zo kuzinwa hanze iyo ziri, mbona ifise ibikoresho byazo ndazikoreramwo, mbere hanagira mbere naho mu muryango naziwe naduka mu miryango mu bo tuvukana ashitseho nababwira nti je mutangura ibiyeri 2 canke 3 n'ibindi bategerezwa kubigura, mukuru yategerezwa kubigura akavuga ati tora amahera canke genda ndakugurire akabimpa, aho naca ndonka amahoro. Kandi aho naca sinaca mu nzira jewe, naca mu ishamba n'abaseta y'ijoro n'abasanga kw'ijoro, naca mu nzira. Rero ubwenda bisohoke ngo Satani yanyorohereje kuko yagomba komva mviriye mbere muri ivyo vyaha, yarageze mbere n'ahantu ntega imitego rero yo kugira ngo mfe mva mu matwarete, yarananiwe ga muri toilette, atanga bari kunteza rero amasanganya. Ubwa mbere anteze isanganya tugeze ahantu urusengero rw'abatemwe, aho muzati kumwe n'abavukanye ba twavuye kumwe mbere twaborewe. Je ndi hagati y'amakinga ane, navuye mu ikinga hagati yabo nja mwibara basigane yinjiye ibeni dubu yindi modoka, urumva irasambura ikinga kuko Imana yafise ku mugambi vy'ukuri. Imana yaranteruye intereka munsi y'ibarabara ndi muzima, mugabo ikinga yaracitse ubunwenwe iragesera gushika nuko hariya kirabaroranje n'abapolisi baraza gupima, baravuga ati none umuntu kuri ikinga ari hehe. Hanyuma babwira ati ngujya hari, banyereka ati niwe wate genda wihepore, nta bindi twovuga vyiwawe kubona atanaga kwabo wakwabutse. Urumva ivyo byose ndabona ko ahubwo ndabona ko cari kiganza c'Imana, muga muri ico gihe ndabona kumenga n'ubuhizi bwanje n'ubuhinga bwanje. Harageze n'ikindi gihe abasi baza barafata banyagiriza ibintu bikomeye, mbere banavuga yuko ngo bari mu gihe c'intamba ngo natwaye inkoho, barazenye barafata muye barandonde barambandagenda ndanyegera. Nanyigiye ahantu vy'ukuri Imana irampisha ahantu ngaha mu tuti twatsi dukeya, baraza barashikaho n'ivyo bavuze vyose ndavyumva. Imana inyegereza aho hantu inyeni irahanzigana gushika n'ubwo bagenda. Hageze rero mu gihe co ku mugoroba amasasi aba menshi, turava mu gisagara turahoma turagenda dushitse ruguru mu misozi, baca baranjakira mu gihugu abantu benshi twava mu gisagara kimwe twe twahunze, bavuga ati yose Priyani baramufashe by'ukuri kandi baramwica. Barabona rero mirongo afite n'imbugita bambaye ibikote, baramfata rero. Maze kumfata Imana ikirafata ya shati nambaye irayisokoramo, ndagenda kubw'umugambi w'Imana, nazi ngene ndabivuyemo. Rero aho ndagenda nshika mvuga ntisabe ndaravuga ati hari abantu bavuye ngaho kurondera, ahubwo raba handi hantu ukwepera. Nshitse kundi muhara kambwa ati hari abantu bavuye kurondera ngaha, ahubwo raba handi hantu ukwepera. Urumva Imana kibarungika kanyitangira imbere kugira ngo ntibaze bansanga kuko yavuze ko umugambi wayitagomba komva umfire muri ivyo bigabitanye. Cenagenda hano mu gapori ndicaraho, nicayeho ndavuga nti Imana cene bankura muri ibintu vy'ukuri cenzo gushima kweli. Mugabo ntivyatevye, Imana iranshira inzira, namazeyo indwi baca baraza baca bagati wa muntu twagiriza ibibi twaramubonye twako turamubeshera, canamanuka ndagaruka. Ngarutse bwawe bwose naho nyine numva ntibwigeze bugabanuka. Rero karundwa kugira ngo ndabisohokemo neza ndabivemo, namwe inzoka nyinshi ndaburegwa nazitekeye gushika nuko rero mfata rero ndava yumvuye nsanga madame yicaye muri salo ariko arafungura. Ndavuga nti uyu munsi rero ivyawe nanje birarangira, kuva vyabereye nikanaga mbere mu muryango nyene kabisa ndaguba, ariko avuga cyakarika gufungura. Avuga ati cyo basi bo. Hanyuma Imana irazi ngene itabaye, ikihamagara undi mudamu acaraza, aje acaraza arasamaza, aravuga ati bo wewe aramuga ati none wewe bite nk'isawa, none wewe ko tucambi twishimye na samaza. Kumbe madami yaciye mu kwaha arasohoka, sinanamubona. Ngize ngo ndaye muri salo ndokanya amaso gutya sanga yagiye. Tunavuga ndi bo madami wanje ari hehe ko jewe haje twagomba ko twivuganira, agiye ko kurasamaza. Ivyo twagomba gukora jewe nawe tubikora na wewe. Ivyo mwagomba gukora wari wateguye ubuhiri nyene wagomba nyene. Ego
hama carambwira ya mudamu ngo madame wawe yinjiye mu cyumba none aciye genda urafite amusanga mu cyumba none mu cyumba madame wawe izi murinjiye mu cyumba cyangwa usanga siyari ngeze musome dufatane nawe mudamu n'abasanga yanyereye kurondera ndavuga ati basi ishavu cyarafata cyafata rero urukono rumwe mu byo nakorera muri kanyanga ndarumenye cyane ubumenyi ishavu nakabanutse rero tunagenda ndaryama ubwabo ndavuga numva ijwi rimbwiye ati nyegeze zijya mu nzu za madamu